twende basi bino kanyana k'iburundi wagwa niwe nakunze nta nundi aha sukizani rero ndundi yesa uruta ya nyama y'ikindi twende basi akakariro niwe wakacanye iyo urigihe ni kirekire cane mama iyo oya nyarukubwira uze tubane 1 2 urinda umutima wanje amahane yes sir n'aya maguru abiratarane bra ngo dufatane urugendo tujyane yewe Burundi bwa Nyaburunga ndagukunda kuri ryaje ntunga sinzoguhunga gihugu ciza kizira ibirunga rurema mfashe kukubungabunga yo ikimonge umwigeme w'indero nziza benshi bashaka ariko ntibaronke wawundi ateye neza kandi ateze neza nk'ayamonge mararungu mu muryango umwe twobura twe tukakwaraka murumva ayo majambo wiwe urutiki uruta umutumba utore iwe sigaho twende sore mishishi wiki indigenda n'amavyeri yuzuyemwo amayeri ikirundi cishi ashimana na Lioneri Burundi aravuga ati kweri jewe ngiye kubwira abavyeyi sane maza nabikari aha. Bonjour ou bonsoir, selon votre zone d'où vous nous captez. C'est Umwami TV, the best TV online Burundi. Welcome again, my brother and sisters. Kugira ngo dusangire umunezero kuri no TV ibafasha kugira ibihe byiza aho muherereye hose n'ivyo mwabonimwo byose na cyane mu kubazanira babantu bariko baragira ico baterera mu iterambere rya entertainment umuziki wacu Burundi eka mbere n'ibindi bisa. Tuno munsi rero twakuzaniye uri mu gisata c'umuziki amaze gukora ibigiye bitandukanye kandi mwakunze. Akakariro niwe wagacanye iye inzimane eka mbere na Burundi bwa Nyaburunga n'izindi Isanamu genge umusangayo kandi akakora ibintu byiza cyane. Kugira ngo sinkwicishe majambo reka nkwibutse byonyene ko ari Jean Hakizimana umutarambirwa Vadmekad Amsi kijana mchangamufu japo si mkamilifu sina mwingi dhaifu ningependa na mtakatifu na ikia kwa maarufu nikakosa lakini nitakuwa kama vile mufu japo mimi ni mwaminifu sipendi udanganyifu ngira ko ndanamwakira moja kwa moja mwite umwami w'Ipol all the way from I don't know arashahatubarira umeze neza gafre meze neza cyane gose amakuru y'imisi bwabo ndashima kabisa ego nike aha urivuza nk'inanga ya kera yes man bite vyawe mu muziki ibikorwa ndabona ni kimwe ku kindi man wabishavuriye ibana jemeze neza mu muziki bihagaze fresh ibikorwa ndikunda kora aha sindambirwa mu bisanzwe yes neze kujya kwiwawe abo mutarambirwa sindambirwa ngo hakudakora wokora muga hakudakora wokora kubera udakoze ucupfa canke naho canke ugafatwa n'inyoshambi zo gukora ibinabiri ukisanga mwibohe zijya nizo zitumupfa zijya nyoshambi nta kindi zikuzanira atari urupfu mbakeye reka tugende moja kwa moja bamwita umwami w'Ipori kubera iki kwita umwami w'Ipori bro umwami w'Ipori ni izina nahawe n'umuziki bifatanye n'imbono y'uwanje yo kubona ukuntu isi ikinyoma cyakunzwe kurusha icyiza aho kuri kwashitswe hejuru y'ikinyoma yeje naciye mvuga ati ni nk'umwami w'Ipori aho ibintu byose bimeze neza aho umuntu usanga abona ubundi nk'umuntu akaguruka katajya kandi Ipori ritagiramwe ikori bitaba mwihorihori aho nagaca kadatoteza gahori ya iryo poli none turyumva muri sense canke mu nsiguro y'Ipori nyene nk'ishamba canke iryo shamba naha twese tuba iryo poli ni imvugo ngereranyo bashobora kumva ngo ni poli ngo ni shamba rijya ryuzuyemo ibiti n'iki
mugabo IPORI mvuga ni pori igana kariho ni pori n'abantu n'igihugu n'ibihugu n'amasosiyete n'ikibano je nibyo nitwa IPORI. Yes I uraje ku ndirimbo ya mbere muri kumwe no wo muvukana Benito ari kumwe na Franco ico gihe ntwari bwita umwami w'IPORI neza na neza nitwa umwami w'IPORI the king of the jungle. Ariko baguhamagara cyane cyane kuri Franco kuko muri intro nkuko tuvyumva mu ndirimbo arakubaza ati urabaza ati aha tugire ko kariro niwe wagacanye yoho twende igihe nikirekire cyane mama wagwa oya nyarukubwira uze tubane ngwiki urinda umutima wanje amahane yes sir kanaya magura biratarane aha ngo dufatane urugendo tujyane you know what urasusa umutima wanje wamuguza aha ibukunjyanye mu gituza nitunaniniye kuza yes sir urumugisha narose washikanye indoto narose aha wononse yes nasazari wewe wanzonze twende basi bino kanyana k'iburundi wagwa niwe nakunze nta nundi aha isukizani ndero ndundi yesa urutayanyama y'ikindi twende basi akakariro niwe wakacanye yoho iyo igihe nikirekire cyane mama iyo oya nyarukubwira uze tubane 1 2 urinda umutima wanje amahane yes sir kanaya magura biratarane bra ngo dufatane urugendo tujyane nuko indirimbo yari akariro uri kumwe na mwene wanyu Benito indirimbo yabice bigacika mu by'ukuri je nakumenyeye cyane cyane kuri iyo ndirimbo ndavuga tujya mu type bamuhebere yandika neza amajambo atari maremare cyane ariko kandi ari mu bwenge bwinshi cyane impenyanyuro zitari nke burya Arno Franco uko biri kose yarateguye munsi y'imishatsi ku rugero rugereza he usanzwe bizi naraciye ku ntebe y'ishure naraciye mu wa mbere naraduze mu mashuri yisumbuye amwe bita secondaire ndagenda no kunyomoza muri kaminuza y'u Burundi gisata c'indimi mbere muri neza na neza muri kahise muri histoire. Yes umugwi mwaririmba namwe muri kumwe na mukuru wawe witwa gute mbega ubu kibandanye umugwi twaririmbamwo witwa Two Lions in the Jungle intare zibiri mw'ishamba mugabo pour le moment jewe ndiko ndakora carrière yiwanje nawe nyene ariko arakora kwiwe kugira ngo umwe wese ashobore gukora ibikorwa vyiwe nyene nk'uko imbono yiwe ibiri. Iyo tuvuze uwo mugwi yaciye bakoze iyindi ndirimbo bayisa Mosozi n'indimbo yabice bigacika nawe nyene ibingo zampinyanyuro kwakunda ariko inyuma yaho ni Arno Franco yahavuye aririmba indirimbo benshi batangaye bavuga bati none uno mutipe twumvamwo akaranga twumvamwo rap canke hip hop mu buryo bumeze ukuntu twumvamwo ibintu bigiye bitandukanye ariko kandi biza kutwibuza ico turi co nk'abarundi indirimbo yayise Inzimane ni izina ry'umwigeme Inzimane ni izina ry'umwigeme bisigura iki rega benshi twagumye twibaza twasigaye muri kesi Inzimane ico nibaza ni izina rivuye muri kuzimana muri vuga kuzimana yesitetre yuko uwo muntu yise uwo mwana wiwe Inzimane yashatse kuvuga ngira n'umwana Imana yari Inzimane Inzimane aha si umwana azimana barengana ahubwo ni umwana azimana barengana ni umwana Imana yazimanye mu muryango wamuvyaye. Indirimbo umenga uramera nk'uvuga mu buryo bwiyaguye umwigeme akwiriye ukobwa atuma abahungu bararirondo biyumvira ingene bo bigenza amayeri n'ibindi icyumviro cyaje kiva kuki ubutumwa washaka gutanga n'ubuhe kuri irya ndirimbo ni kuvuga iyi ndirimbo ico yavuye ko iyi ndirimbo ni inkuru y'ukuri mu by'ukuri byashitse he hariho umuntu yagize
dote yagize ubukwe atarantuma akarambwira ati nkeneye yuko wongera akaririmbo ajanye n'ubwo rubanza ndiko ndakora. Umuhungu yitwa Lionel, umukobwa nawe akitwa Inzimane. Ukandika je nakanditse ndi kuri kote ndi ku ruhande rw'umukobwa. Ariko yanakanditse ndi ku ruhande rw'umukobwa naririmba ndi nka musaza we. Ndiko ndarimba nka musaza we rero nariko ndavuga natanze igicapo cy'umukobwa nkuko wabivuze akwiriye gukobwa. Umukobwa yifuzwa n'abantu benshi, umukobwa w'indero nziza, umukobwa w'imico n'imigenzo y'Uburundi. Yarakwiye kumera n'ukuntu abantu bamuhurumbiye n'ibikorwa yaragenda arakora mu mihira ndetse no mu kibano. Okay. Nuko duca dusanga amajambo ameze gutya twagiye Arno Franco umwami w'IPORI. Reka mvuze nandi mwironge ndirimba inzimane nzobe y'ikimonge, umwigeme w'indero nziza mwebwe kibashaka ariko ntibaronke, wawundi ateye neza kandi ateze neza nk'aya yamonge, mararungu mu muryango umwe twobura twe tukakwaraka. Murumva ayo majambo yiwe urutiki uruta umutumba yiwe sigaho wiki n'amaveri yuzuyemwo amayeri, ikirundi cishi na Lionel Runda aravuga ati kweri jewe ngiye kubwira abavyeyi sane mazana bikari. Guys, umutipe arandika hamwe nawe uvuga ati ego muri Isanamu media nanje ndaririmba na Fizo yavuze ati bro urandika gira amahoro tone mumushigikira gere mbali sana abuze iki none. Umwami wacu Nzimana sikuru twatsi twinyana wiki no murugi waciyo ariko arakubura, umusanga yigakirizo n'ibyasinze Imane ariko arakumbira kunagenda arashogomangiyo. Inzimana araziguterera, Inzimana arazigusezera, umwana w'umutima wera de n'agatsima aracumba, yahuye n'imisore myinshi yishimiye yayindi igendana amavyeyi yuzuyemwo amayeri bagabo ashimana na Lionel. Urundi aravuga ati kweri jewe ngiye kubwira abavyeyi sane mazana bikari. Yes akaririmbo gatambika by the way. Guys respect kabisa. Wewe udakunda indirimbo z'akaranga urinde ariko kandi bazigushiriye mu buryo bwa none ico bita tradi moderne. Uhabwa intebe ntiyatevye inyuma y'amezi atari menshi cyane kuko urumva arakora ku giti ciwe ariko kandi akongera agakora no muri Isanamu gang. Mbega bifatanya gute birakorohera? Jewe kwandika nivyo vy'iwanje niyo mpamvu bidashobora kunanira kubera abafasha mu Isanamu gang barongera bakamfasha mu bikorwa vyanje ndi jenyene. Ni tumye mu karusho wowe ufise kuba warashoboye gushika muri finale ya Isanamu gang ndetse mugaca mwishira hamwe mukagumya umugwi kubera iki ujya mugwi wagumyeho kandi tuzi ko buri mwaka Isanamu gang nako Isanamu media mu gisata cabo nanje ndaririmba higanwa bise gutyo haguma haza abashasha. Mwebwe muzoca muvaho kiya kimanza canyu ijya Isanamu gang ijemwe abandi bazoba bashitse muri finale tutahuze. Twebwe ntidushobora kuvaho kubera twebwe ujya mugwi twebwe abahaperi twari twashitse muri demi finale twarabonye yuko bikenewe yuko abahaperi bagira urunani hanyuma bakagira ico bakoze na mwanya uri kino genga mu Burundi hari genge zike z'abahaperi bashobora gukora nk'umuntu. Rero twebwe twarishize hamwe biguma canke ivyoroha ntituzokwigira dutandukanye. Okay. Uburundi bwa Nyaburunga kuri mwami w'IPORI n'ubuwe. Uburundi bwa Nyaburunga ubwo nariko ndavuga icambere na mbere ni bwa Burundi ni ca gicapo c'Uburundi bwa mbere bwa bundi bitari
butari bwagurwe na ntare rugamba nibwo Burundi bwa Nyaburunga mugabo ndiko ndavuga jewe Burundi bwa Nyaburunga mu ndirimbo sindiko ndavuga burya Burundi neza na neza ndiko ndavuga ahubwo umurundi canke uburundi bwo kumuzi imico n'imigenzo yo kumuzi itarategwa n'iyindi mico yaje iva ireremba ku mazi canke yurizwe indege yurijwe indege usanga ndiko ndavuga imico n'imigenzo muri iyo ndirimbo sindiko ndifokaliza ku mbibe canke kuki ahubwo cyane cyane mpagaze ku mico n'imigenzo y'ubwo Burundi bwa Nyaburunga. Ubwo Burundi nyene nibwo uhisezerana yuko utazobuhunga. Yego. None nzokwigira ndabuta. Ugiye nko muri mission naho sinzoba ndabutaye, sinzoba ndabuhunze, nzoba ngiye kurondera ico rirenza hanyuma ntahuke iwacu inkunda marembo. Ubuhunga ni handi nogenda ndabwononye canke ndabugiriye nabi. Canke mvuga ngo ari kintu ngo ndiko ndiyagiriza ngo ndagiye. Ya sinzokwigera ndabushaya. Okay. Ariko kandi ivyo wayivuze ngira ngo ubona hari abandi bakunda kubushaya ko canke bakabugirira nabi bakunze kubugirira nabi mu nzira izihe mu buryo buhe n'ubure kuvuga nabi gukorera ibintu kutabukundisha abandi kugaya ururimi rwabwo kugaya imico n'imigenzo yabwo kubona yuko Uburundi ataco buvuze imbere y'uwawe ico aho hose no kuvuga uburi kurashaya ku Burundi kubera ni kirezi twagabiwe n'Imana. Okay, indirimbo haheze iminsi mikeya ishizwe hanze. Ushaka uno mwanya n'ukwezi kumwe gusa. Umwami w'IPORI Burundi bwa Nyaburunga. Watweretse ibirere bigiye bitandukanye, vyarakoroheye kuzunguruka muri bijya bibanza utwereka ry'amashusho agize ubwiza bw'u Burundi. Ni umwami w'IPORI yoba afise abamufata mu mugongo. Ntivyoroshe musanzwe n'ubizi ivyo bintu byose ni ibintu bikorwa n'amafaranga bikorwa n'uburyo ntivyoroshe umuntu yarakoresheje uburyo butari buke mugabo vyongeye umuntu urabizi yuko umutwe umwe wifasha gusara urigera wifasha gusaba hari abantu babonye yuko iyo ngabirano yanje ikomeye kandi ifise aho yogeza mu Burundi kanahangeza jewe aravuga ati reka ndagushigikire kuri ico gikorwa ni Isanamu media nyene Isanamu entertainment yashigikiye muri ico gikorwa ca Burundi bwa Nyaburunga. Yes I. Twagiye turaryoherwa mu buryo butandukanye ariko kandi dufashwa mu kumenya neza na neza iyo uno muririmbyi abica bigacika yavuye n'intumbero ziwe afise muri kazoza. Uno munsi rero kuri no ndirimbo iyo yavuba nta nyene siho simba reka turyoherwe kidogo na kano karerero. Twende. Aha. Zine muri umurya. Ngatiyombuka wafisiyo njani konfisiyo utazi yava ntamenyi yaja uwo mu mutima wa Afrika igihugu c'imisozi idaharurika nduwahamye imisamiga base batatu badatana nk'amashiga. Yewe Burundi bwa Nyaburunga ndagukunda kuri ryanje tunga sinzoguhunga gihugu ciza kizira ibirunga rurema mfashe kukubungabunga kizira ibirunga rurema mfashe kukubungabunga. Yes Twende basi ushatsi ngo yazana n'ingoma rugamba aho Burundi amakoma gisabo akindira ingoma Burundi n'ibyiza urabibona guteza imbere ba ari byugona kabisa. Zogenda intara yendi isagara ndirimba amahoro namira intambara nkangurira ibikorwa y'imikangara. Yewe Burundi bwa Nyaburunga
nzagukunda wiganje tunga sinzoguta cenzo guhunga igihugu ciza kizira ibirunga rurema mfashe kukubungabunga rurema mfasha Yes, I. rurema mfasha mfasha kizira ibirunga rugira mfasha rugira mfasha One. rugira mfasha One. rugira mfasha uriko wandika indirimbo nk'iyo uba wiyumva gute gabwana mwami w'ipori ukaba wifuza ko yogera hehe jewe ndiko ndandika indirimbo nk'iyo bisigura yuko mba ndiko ndumva kwanza urukundo rw'igihugu ciwanje rundudubizamo mba ndiko ndumva amajambo nobwira igihugu canje nuhagarara ahantu yaba ari igihugu cara umuntu nuhagarara nkakibwira ati igihugu canje bimeze uku n'uku 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 ico nashaka aho nashaka ko yoshika naho ni kuvuga mba nashaka yuko iyi ndirimbo ca mbere na mbere umuntu wese akunda Uburundi yoyimenya mbere akanayisangiza n'abandi kugira ngo twese twumve yuko Uburundi ari ubw'iwacu atawundi azoza kudukundira imbere yuko twebwe tubukunda nta munyamahanga azoza gukunda Uburundi butarabukunda niyo yasanga ubusuzugura azoshika busuzugura nka kurya nawe ubusuzugura kuko niyo wabushira hejuru ukamwereka yuko imico n'imigenzo yawe ari myiza kandi kanatsinda ni na myiza azotegerezwa gukunda igihugu c'Uburundi anagihurumbire wanashaka hanyuma uriko urabona ko iriko irashikira abantu uko wavyipfuza indirimbo irikiragenda mu bantu mugabo irikiragenda nk'uko je navyifuza jewe uko nashaka yuko indirimbo yamamazwa irikiramamazwa neza nk'uko je nabishaka mugabo ahigeze naho nyene ndashima kubera n'abantu banje bariko barabikora n'abantu banje bariko baranshigikira ariko ndahamagarira n'abandi bantu bose bakunda imico n'imigenzo y'u Burundi yuko bogenda kuri YouTube kuri channel ya YouTube yanje bagakurikirana indirimbo yanje umwami w'ipori channel yanje bakayikurikirana ndetse bakayisangiza n'abandi bantu kugira ngo indirimbo nziza nk'iyo yahangiza igihugu cacu ishobore kumenywa n'uwo ari we wese ndetse n'umwana muto yayimenye kuba atamahiganwa akunze gukogwa akaryo n'ikibanza n'agaciro indirimbo nk'izi zibutsa abarundi ico baribo n'ico bobwirizwa gukora wowe ubifata gute uvyakira gute je mbona yuko ari ugusamara nico gituma mbere uzosanga gushika ubu hari indirimbo zitari zikwiye guhabwa intebe y'imbere ziriko zirayihabwa kubera iki abantu bajejwe kwankuraje abantu bakora indirimbo zifise ico zimariye igihugu bariko barasamara mu kudakora ayo mahiganwa ituma mbere indirimbo nk'izo zishobora gushimirwa hari izindi ndirimbo z'ibitera soni izindi ndirimbo zihamagarira urwaruka mu ngeso mbi z'ubuhumbu ziriko zirashirwa imbere kubera ugusamara kw'abantu mbere bajejwe n'ibibi by'imico n'imigenzo y'u Burundi haba mu bantu nyene bashizwe hejuru batariko barategura amahiganwa nk'ayo kugira ngo twebwe ndetse akaranga k'u Burundi gashirwe imbere kubera iki guhitamwo kuririmba mwene izi ndirimbo ariko kandi muri tradi moderne mu mudiho wigana umudiho kama mu gihe tuzi ko hari imidiho myinshi amarege ama hip hop n'izindi ukuvuga jewe kugira ntore umudiho ndirimbamwe indirimbo bivana n'ikintu mba ndiko ndashaka kuvuga nk'akarorero ndiko ndavuga ibintu bijanye n'imico n'imigenzo y'u Burundi sishobora guca ngenda kubishira muri reggae cyangwa ndabishire muri hip hop mu gihe hari iyindi midiho nyene kavukire y'ico gihugu cyo ndabishira ngaho nyene nimba ndiko ndavuga ikintu kirekire ariho message nshaka gutanga ndende bivanye n'ibyo ushaka kuvuga aho ndashobora kubicisha muri hip hop mu gihe ndiko ndavuga nk'urukundo cyangwa ikindi kintu mugabo bidafatiye ku mico n'imigenzo cyane rwose ndashobora gucisha muri reggae music cyangwa ikindi mugabo mu kintu nyene mvuga ati iki ni mico n'imigenzo y'iwacu igezwa kurondera wa mudiho kavukire w'iwacu nyene Okay, bavyumvikana cyane ariko kandi indirimbo ziri muri bino bisata biba vyegeranye n'umudiho kama tradi moderne ubona biriko birahabwa ikibanza intebe agaciro kangana gute muri rusange mu muziki w'u Burundi muri kino gihe je novuga yuko iyi midiho ntikirahabwa agaciro n'ikibanza ikwiriye ivyo nariko ndakubwira nivyo
hariho abagerageza gushiramo ingufu zabo zose kugira ngo ivyo bikorwa iyo muziki ishobore kuronka ico kibanza mugabo ntirafata ikibanza ikwiriye ico gituma babijejwe haba abantu izi ministère de la culture n'iyi migwi iserukira abaririmbyi yarikwiye gufata mu mugongo cyane gose iyi midiho kavukire kubera niyo karanga kiwacu. Arno Franco tuko turasozera kino kiganiro ndashaka ugira ico ubwiye bariko baradukurikira mu ntumbero yo guteza imbere mwe n'iyi miziki mwe n'iyi midiho mwe n'izi ndirimbo zifise ikintu kinini zigisha ariko kandi hakaba hari n'ikindi uvuga uti sinova muri kino kiganiro ntashikirije kaba karyo keza kuri wewe. Ico nobwira abantu bakundi imidiho y'iwacu nuko twobandanya dushigikirana. Hari abantu benshi barabanyandikira bakambwira bati iyi midiho kavukire turayikunda kandi barayikunda by'ukuri mugabo abantu bamamaza imiziki canke aba bantu bakunda baronka akaryo ko kuvuza imiziki haba mu butambiro haba mu bubare keshi na keshi izo ndirimbo ntibazicishamo baba bakeneye zijya ndirimbo zishitura abantu mugani bacishemo n'izo kubera abantu barazikunda. Hari abantu indirimbo zose sizo gutaha nka wewe indirimbo zawe uragerageza ku buryo birangira n'ushaka gutamba yo tamba ariko arazumviriza. Ndagerageza yuko izo ndirimbo ziba zitambika n'ushaka guhaguruka yuhaguruka akayitamba. Hari abantu jewe nk'abantu batari ngaha mu Burundi bari mu bindi bihugu bahora banyereka indirimbo zo wanje izo nyene ubona batavuza ngaha nko mu gutambiro canke bariko barazivugiriza abandi bo mu gutambiro bo mu bindi bihugu bariko barazitamba. No bisigura yuko nino izo ndirimbo mushobora kuzitamba. Rero nibashire inguvu mu guteza imbere imico n'imigenzo y'uwacu. Simvuze ngo iyindi midiho bayireke ngo abandi babareke mugabo babone yuko iyi midiho y'uwacu niyo karanga cy'uwacu kandi ubwiza bw'inka nuko bimwe urakoze cyane bwana Arno Franco ariko kandi abashaka kubana bagukurikira bagusange hehe ababandanya kumurikirana barashobora kugenda kundaba kuri channel yanje ya YouTube ni Umwami w'IPORI barashobora kundaba kuri Instagram ni Umwami w'IPORI barashobora kundaba kuri Facebook ni Umwami w'IPORI kuri TikTok ni Umwami w'IPORI no kuvuga mbona azorashaka gukurikirana ibikorwa by'uwanje azoshobora kumbura azonora naho yogenda ku Isanamu genge azobona azoca asanga muri hip hop. Rero dushigikirane kandi jewe sinzobatahazi nimbiza indirimbo maze kubakorera wararyoheye n'abandi bararyoheye nizere yuko n'imbere ngiye kubaha ibindi bikorwa bimeze neza kandi sinzotekera ushika ifirimbi yanyu mivuze. Turakoze cyane abanatahure ko ari muntu mbere yo kwihakazi kwiyungunganya kugira ngo turemururire leta ibi badushigikiye birashobora kuduviramo akazi ugasanga ahubwo umutanze n'akazi ku bandi. Yes najewe nize ibintu byo kwigisha kahise muga kubera ntararonka ahantu ako kahise ndakavugira nahisemo kugacisha mu ndirimbo ni kuvuga ndiko ndikreyera ahandi hantu ho kwigisha kahise kaje. Yes, urakoze cyane bwana Arno Franco ntanumirera bariko baradukurikirana cyane abakunzi ba Mutarambirwa TV kuja kuri channel ya Umwami w'IPORI maze bagu following abi wawe nabo bazi wacu kuri Mutarambirwa TV twese hamwe dushwanyaguze maze dutera imbere atachamira. Ni Jerome Akizimana Mutarambirwa nitejeje amasivijizo mkura hizi na hizo hata katika shida na matatizo mtatoa mizozo bila vigezo na mshukuru Mungu kwa uwezo tuze dusubire duhura ikindi gihe Imana iduhije ubuzima maze dusange nabazaniye ibintu vyiza cyane. Laba rero ko maze gufyonda haraga kengeri canke bamaze gufyonda subscribe kugira ngo vyiza biri imbere na vyiza vyahise ntibigucike maze ugume uri mwibenga rya vibe ibugi bubamfu aho unyerera hose ugwa muri vibe ku Mutarambirwa TV. Bakunda cyane nagahindukira bye bye.